urambona atari ubuntu wanyeretse nibwo nshima nibwo ndirata
wadukoreye Mwami Yesu, ku rukundo rwawe wazanye Mwami Yesu Kristo muri twebwe. Oh, warakoze Mwami Yesu. Mwisengesho ryawe Data mwiza mu ijuru, wabwiye Data ati Mana narabakumenyesheje kandi nzobandanya ndabakumenyesha n'urukundo rwawe, nzobandanya ndarukuza muri bo. Warabikoze Mwami Yesu Kristo, urukundo rwabandanyije urukuza muri twebwe, wabandanyije utumenyesha ibya Data wo mu ijuru. Uratwigisha nawe uratwiyereka, urareka Mwami Yesu Kristo, uratwihishurira, turakumenya Mana. Icyo ni iteka twatewe Mwami Yesu Kristo, twashyizwe ahantu hejuru, turushyirwa ahantu hejuru, uratuduza Mwami, atacyo dukoze ariko kubw'ubuntu bwawe turatuga hejuru Mwami Yesu Kristo. Turakura muri twebwe, turakura mu kukumenya, tumenya icyo wadukoreye Mwami Yesu. Ni benshi batazi icyo bari, ariko twe twaragira ubuntu turakumenya Mwami Yesu, twisanga mu rukundo rwawe Mwami Yesu Kristo. Icyubahiro n'inganji bibi byawe Mwami Yesu, ndakubandanye twishimira gusumba Mwami Yesu, ku munsi ugana twishimira gusumba, kuko ubuntu n'amahoro nibyo bihagaze mu kukumenya Mwami Yesu Kristo, no kumenya Data wa twese wo mu ijuru, ku rukundo yadushizemo Mwami Yesu Kristo. Tubandanye tugirira neza Mwami, kuko twarahezagiwe imigisha yawe wo mu ijuru Mwami Yesu Kristo, wayisize muri twebwe Mwami, ariko ntureke Mwami Yesu Kristo tukumenya gusumba biciye mu buntu bwawe, Mwami. Karibu mwaki ibibanza byanyu, mwaramutse amahoro mwese muri ngaha. Oh, mwiriwe neza ndibaza. Amen. Imana ni nziza, Imana ni nziza kudukoranya juste kugira twumve urukundo rwayo, icyo yaba yaradukoreye, intango y'ibintu twaratahuye twiga kuri la vie éternelle, ubugingo budashira buri muri twebwe, uko twacunguwe, imbabazi twagiriwe, uko batarubanza rukiri kuri twebwe, byose byerekana urukundo rwa Kristo Yesu. We yaradukunze gushika naho ngo yiheba, araheba ubugingo bwiwe. Ngo Data nawe yaradukunze gushika naho arikura umwana wiwe, kugira ngo atuzire juste, kugira ngo turonke ubuzima, apana gusa ubuzima busabuze ku makote yose, ku mpande zose, ukugubwa neza, kugira amahoro muri wewe, umunezero. Murazi umunezero umwe Yesu yavuga ngo abisi badatanga, umunezero uva kuri Kristo Yesu, mu kumenya icyo yagukoreye, icya kabiri mu kumenya icyo uri muri we n'icyo nawe ari muri wewe. Ibyo bitanga amahoro adasanzwe. Reka ngabanye ibiguma byanjye kwanza. Abantu bari ngaha kuva kuwa mbere cyangwa bakaza kuwa kabiri cyangwa bagiye mu minsi yose, ndibaza aho ndizera rwose ari ikintu batanga, kuko ijambo ryaba riri kumwe n'ubushobozi bwayo inyuma kugira ngo rishitse icyo ribwiriza gukora umutima w'umuntu. Ndashaka rero umuntu umwe cyangwa babiri babangutse badushingira inama, nubwo umunota umwe gusa, badushingira inama ikintu cyoba cyarabaye muri we, ikintu umunezero waba waratewe muri wewe. Turabusomye kimwe cyane ngaha kugira nshimire Imana, nongera nshimira nabo babitanze tuje mu ngoro y'Uhoraho, ntazotaha maramara. Icyanshikanye ngaha no gushima nkuko bisanzwe, reka ndeke kubatwara umwanya. Je nahora nkora mu ishyirahamwe GTZ, ryarahamwe rirahinduka GZ, mu nyuma hacabaho ibyo kugabanya abakozi. Turakora ibibazo, bamaze kugabanya abakozi, mu nyuma icyo Imana yakoze baradukoresha n'ibibazo, kandi tuzi ko tuca tubandanye mu kwezi kwa mbere. Uko kwezi kwa mbere ndarindira kwaheze uko sinakora, muganda avuga ati ko Imana yampaye amaguru n'amaboko, icyo nokora n'igihe ntariko nkora akazi.
niho kuri uyu wa mbere nyine naca avuga ati icyo ngiye gukora ni ukuja mu ngoro y'uhoraho nsenge. Je sinasenga hari haciye igihe ntasenga muga iyi ngoro y'uhoraho narayijamwo ari saa sita mu masengesho. Niho ndiko ndarengana ngaho ku munsi wa mbere nabona afishaje ariko uyu mwene data nja ndamwibuka ko yigeze kuba ariko arasigura ubutumwa asigurira abazungu. Mu mutima haca hanze nk'ijambo tico gikorane ntegerezwa kukijamwo. Ndaharoye niho nakiriye ubutumwa bwiza kuri uwo munsi wa mbere kwa kabiri. Mvuye ngaho ari saa sita nyine hari inyigisho batanga saa sita kubyerekeye kugendera mu kuri. Je narishize mu Mana inyishu nabonye siyindishitse niko ndagenda mu nzira nza numva barantelefone ati ngo utangura akazi mushira hamwe rishasha bita years. Ubwo n'ubu ntari komeye cyane n'ubwati gushimira Imana n'abandi bari ngaha mufise byinshi muri ko mucamo ariko Imana niyo nyishu ibibazo byanyu byose yashyize. Murakomeye Imana ishimwe cyane. Umwanya wacu usa n'uwagiye ariko reka tuvuge ijambo ry'Imana mu mwanya dufise kungana kose. Ku bantu bamaze iminsi baza tumaze iminsi twiga ibyerekeye ubuntu n'urukundo biri muri Kristo Yesu. Ibyo Kristo yadukoreye ku buntu icyo turi muri Kristo. Ku munsi wa mbere twarize ku byerekeye ubwenge buva ku Mana na sagesse. Bitweka neza ko Yesu yaduhindukiye ubwenge buva ku Mana. Twabonye yuko muri Kristo atamukizwa akwiye kubika icucu. Turabanyabwenge twese ko Yesu niwe sagesse yacu. Nta bwenge dukenye twuzuranye ubwenge muri twebwe kuko Yesu ni ubwenge bwacu. Hama twabonye neza yuko Kristo Yesu twamwizera twahindutse imwe nawe. Twahindutse umwe nawe, ntitwisepare, ntidutandukanye, ntari kure yacu. Tumurondera kure kuko aba muri twebwe. Tukaba muri we turi umwe nawe. Hama turabona ko dufise ubuzima muri twebwe, dufise la vie zoe. Kristo yaduhindukiye ubuzima nk'ubwo Imana ifise muri yo nibwo Kristo yaduhindukiye. Hama turabona ko dufise ubuzima budashira muri twebwe. Ubuzima budashira si ikintu turondera, ni ikintu dufise. Ko ubuzima budashira ni Yesu, ubuzima budashira n'umuntu ni Yesu Kristo, ni la vie éternelle. Hama ejo naho twarabonye ibyerekeye kugororoka kuva ku Mana. Twabonye neza ko kugororoka dufise kutava ku byo dukora, kuva ku mategeko y'ibyangombwa bya Moise. Kugororoka dufise no kugororoka Kristo no kugororoka kwacu. Bitubwira neza ngo yaduhindukiye ubwenge, aduhindukiye no kugororoka. Bisubira yuko no munsi twebwe kugororoka dufise no kuko Imana ifise. Bitubwira neza ngo batigeze kumenya icaha. Abikorera ba 2:5 aba umwe atigeze amenya icaha, Imana amuhinduye icaha ku bwacu. Kugira ngo twaje muri we duhinduke kugororoka kw'Imana. Yo kugororoka dufise ni ukugororoka Imana ifise. Imana yabwize ko yagize ikintu gifasha bita imputation. Yafashe ibyo yari ifise ibishira muri twebwe, cyabishira muri twebwe. Yabitwitirira. Niyakujya kumtereke mu mabanki bakora, hariho ibyo bashaka amafaranga cyangwa bagakurako. Rero Imana cyo yakufashe yadukuye ko ibyaha byacu ishira ira credit muri twebwe, ishirako kugororoka kwayo muri twebwe. Una munsi uruga dufise suruga kwacu n'ubwo kwacu byacu. Kuko abantu benshi navuze cyo yuko bashaka kuba mu byagazo bya Moise. Bitubwira neza yuko ngo ibyagazo byazanywe na Moise ariko ubuntu n'ukuri byazanywe na Yesu Kristo. Birika bitubwira neza yuko ngo muri Kristo twakiriye ubuntu, ngo buseseka ngo ubuntu bwese kubundi. Rero muri Kristo twakiriye ubuntu busesekaye, twakiriye ubusesekara. La plénitude de la grâce, ibintu bisesekaye. Imana yatumye dususe ku umusesekara w'ubuntu muri Kristo. Kuko Yesu niwe yaje yuzuye ubuntu. Agenzuye ubuntu kuko tumwakiriye tuzuye ubuntu muri twebwe. Amen. Tuzuye la grâce. Rero sikiru dukenye kugoroka turagororotse. Reka dufite nuko kenshi dushaka kuba ibisanzwe turi. Abantu benshi bashaka kuba ivyo bari. Umuntu ashaka byo bitangaje ko umuntu yagerageza kuba umuntu kandi asanzwe ari umuntu. Muri byo mvuze ushaka kuba umuntu ushanzwe uri umuntu. Nico kimwe kugororoka turagororotse twebwe. Kugororoka sikiru turondera ikintu dufise. Uko dusanzwe tugororotse cyo tugendera mu kugororotse. Tugendera mu kugororotse kuko ibyo twakoze kwejo turi identité yacu turabagororotse. Kristo n'abagororotse bwacu.
hama turaboneza yuko twambaye ubwiza bw'Imana, twambaye ubwiza bw'Imana, ngo iryo banga ryaryagejeje kugira ngo twambare ubwiza bw'Imana. Uno munsi twambaye ubwiza bw'Imana. Ubwiza bw'Imana si ikintu turondera, ikintu dufise, kuko Kristo ni ubwiza bw'Imana kuri twebwe. Muvuge muti amen. Aha, turi kumwe. Rero uno munsi shaka twige rivuga ngo ivyo yose yaduhindukiye kwezwa, yaduhindukiye kwezwa na sanctification, kwezwa na sanctification, ivyo yose yaduhindukiye. Kadusome kwa murongo wacu mu Korinto wa mbere icambe 30 no tuzongera ko mu minsi gushika kwa gatanu. Abikorinto wa mbere icambe 30 haravuga ngo niyo ibaha kuba muri Kristo Yesu, yaduhindukiye ubwenge, sagesse buva ku Mana, n'ukugororoka, n'ukwezwa, no gucungurwa, kugira ngo bibe mu kwanditswe ngo wirata iratoraho. Yaduhindukiye ubwenge, kugororoka hamwe n'ukwezwa na sanctification. None kwezwa bisigura iki? Ijambo kwezwa cyangwa sainteté cyangwa kwera, kuba umusaint n'amajambo akunda kugora abantu benshi. Abakristo benshi birabagora kumva ko ari abantu bejejwe bera batunganye nk'uko Imana ari yera. Ni ikibazo tukitugora cyane kumva. Abantu benshi babajije bita abanyabyaha bababariwe, ariko Bibiliya kuza kubona Imana ikitwita abanyabyaha bababariwe, itwita abantu bera. Ico ni kibazo gikomeye cyane ko abantu benshi bagenda batizi batazi ico bari. Rero ijambo kwezwa mu nsobanuro, kwezwa, kwera cyangwa sanctification mu Gifaransa novuga ni être mis à part pour être au service de Dieu. Être mis à part ni gushikwa iruhande, être mis à part. Kuba sanctification ni ugutegurwa ugashikwa iruhande, ugashikwa à part, ukaba umuntu atandukanye n'abandi, atari ordinaire, atari umuntu asanzwe. Imana yagufata gushira iruhande kugira ngo ube inyego yawe, ube uyikorera igishaka. Icakabiri ni être séparé du mal ou du péché, ni gutandukanya n'ikibi canke n'icyaha. Navyo nyene mwumve harimo verbe être, kuba, kugirwa. Ni Imana ibikora, si wowe ubikora. Ni Imana igufata gushira iruhande ikagutandukanya n'ikibi, ikagutandukanya n'icyaha. Umva waratandukanije ugushira iruhande kugira ngo ushobore gutandukana n'icyaha, utandukana n'ikibi. Ni byo sanctification isigura. Hame kimi nacho ni être consacré à Dieu, kuba inyego y'Imana. Ni bazwa kuba consacré, kuba inyego y'Imana, kwihebera Imana. Muri ibyo turabona abantu bari consacré, abanaziri. Samson yari umwe muri abo. Abanaziri bari abantu baturanijwe bakiri mu nda y'abamama babo. Imana ikabatora